aho tugarutse kuri P network. Mwibuke neza ukungene Bitcoin, Ethereum ziko ziraduga ku muvuduko munini, ariko kandi ku rundi ruhande abapyoni bararindiriye mbe P network cyangwa Bitcoin yoyo izoduga ryari. Mwibuke neza iyo uriko urugurura urubuga rwa Binance baragusaba security yose ishoboka, kubera yuko development ari processes y'impinduka uva kuri point A uja kuri point B, na hano abarindiriye ababirimwo nibo umunsi umwe bazovuga ati wa nibi turindiriye. Rero uyu munsi tugiye kurabira hamwe akantu gatonya mugabo k'umumaro. Mbega ni gute hariho ikintu gishasha ushobora gukora kugira ngo iyi application yawe n'ivyawe bigende neza? Twibukanye yuko winjiye hano onya ukagenda kuri mainnet checklist, hariho ibintu biba bimeze uku kuva ku ntambuko ya mbere kugera ku 9 byategerezwa gusa na vert cyane urwasi rutoto, ariko uyu munsi bazanye ikintu kivuga ngo kandi kiriko warning, kivuga ngo confirmer votre wallet puis commencer. Okay, tushatubona hano onya you have confirmed the wallet but you need to finish the two-factor authentication processes to get migrated. Yes, anya kugira ngo uhabwe migration igira kabiri nuko uba wakoze verification de deux facteurs. Muri iki gihe bica bigenda gute bagenzi? Uraza kuba ufise application bitwa ijya authenticator ya two factor, okay, two afa uce uyikonfirima. Rero biraza kugenda gute? Ahantu niwa hafyonda baza kukwereka toujours saisissez le 24 mots ici. Bavuze attention, ne saisissez jamais votre phrase d'identification sur une autre page non officielle. Attention, aya majambo 28 ntuyereke umuntu kandi ntuyashire kuri page cyangwa ku rubuga urundi rwo rwose atari urubuga rusanzwe ruvuga ibya pikade ruri officiel. None mu by'ukuri ko ibi bintu biteye amakenga, bama batubwira niwibwa amapi yawe kandi tukabona pi atavarere zifise uyu munsi, mbega ejo nizoba zitubikiye bishasha? Reka twibandanirize. Mwibuke yuko rimwe menga ndazimye kubijanye na P network cyangwa Bitcoin, ku rundi ruhande ukumva ndakije umuriro. Ushobora kumbaza ati none ibyo hari agaciro biguha, hari icyo biguha? Oya, si umutima mubi, n'umutima w'urukundo. Abantu bahereye 2020 gushika 2026 zigere ushobora kuba you are perhaps getting nothing, but ushobora no kuronka akantu ejo hazoza, kubera yuko ndabira naheruka kuraba Bitcoin iri kuri 95,000 imwe, mugabo uyu munsi igeze kuri 122,000 quelque Bitcoin. Ufise USD ibihumbi 120 n'abagwa Bitcoin imwe, amadolari niko navuga, mugabo naheruka kuyiraba ufise Bitcoin imwe wahabwa 95,000 ibihumbi 10 byose byiyongeyeko. Iyumvira mu wayiguze. Uyu mukino tuzorinda tuva mu mubiri tutarawumara, kirese yuko byose bizomagwa nuko Yesu Kristo azobagarutse, ariko mu gihe tukimurindiriye reka tubandanye tuwukina umukino kugira ngo turonke irasyo. Ariko uzusaba Imana ukuzogenda utera imbere mu bijanye n'ubutunzi, ariko uzogenda wekiribura ubuzima bwawe kugira ngo bugende neza, sino uzosanga waruhiye ubusa, kubera yuko niwaronka amahera menshi bicoca bituma ingeso zawe zigaragara kandi mbi, uce upfa ukenyutse.
ndabashimire ndabakengurukire uri mushasha ku iyi page ubandanye ujana nanje ndaguha updates zose zogufasha kugira ngo aha rero niwashamo ya majambo 28 uracha ukonfirima umaze gukonfirima uzoba wemeye migration ya kabiri ko ishobora gupasa noneho ejo ikibitswe déverrouillez manuellement wallet en utilisant votre phrase pour démontrer que vous pouvez y accéder. Cela confirme que votre solde mainnet sera transféré vers ce wallet. Ndibaza mwazibonye ziriya anya 18 izi inya 18 ziri transféré zizosha zigenda ziyongere kuzari zisanzweyo. Ndabashimire rero ndabakengurukire, merci beaucoup, à la prochaine occasion. Comme toujours au micro, Élisée Venant. Allons à droite, mais à gauche, lentement jusqu'au rendement. Merci beaucoup.